Eho nibo ugwarukanye nigo rwivugira ayo majambo jewe ntavyo nobavugira. None rero eka tubasabe bahagarare kugira ngo tuziga mu mwanya, tubasabe baze. Nimuho umwe aserukira ugwaruka rumwe ruri munsi y'imyaka 18, hakabaho na batatu nabo b'imyaka iri hejuru, ni nabo ari benshi. None rero muze mukurikirane. Hama rero ku munsi wa mbere n'uwa kabiri rwaruka rw'imyaka hagati ya 10 na 15, hanyuma ku munsi wa gatatu gushika uyu munsi naho abakuze. Reka tuje duhera nyine kuri abo batangiye ku munsi wa mbere. Kazi twayibonesa leta wasengera kw'Eglise Pentecote de Bujumbura ubwiriza bwa Nyakabiga. Twari tumaze iminsi muri seminaire y'abantu bafise imyaka 10 hagati y'imyaka 10 n'imyaka 15. Kuwa mbere le 22 au 23, thème 1, le jeune ambassadeur et sa mission d'évangélisation. Twarigishije mu ambassadeur icarico kuko turi abo Yesu Kristo yizigiye ngo tumushingire intaye mw'isi, kandi twariyemeje kuzobikora neza. Sous thème 1, de jeunes et les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Nk'aba ambassadeur twiyemeje kwihana izaha, twariyemeje kwitondera ivyo ijambo ry'Imana ridutegeka, twariyemeje ko tuzogenda turamizamwa zampwemiyera. Vyo tungutse muri iki kigo, twariyemeje ko tuzoba aba ambassadeur batararabuza, twariyemeje ko tuzobanza gusengera igikorwa cose tuzokora. Sous thème 2, le jeune ambassadeur du Christ et l'évangélisation à travers les médias. Twarungutse ko ibimenyesha makuru tuzobikoresha mu gukwiza ubutumwa bwiza. Twariyemeje ko tutazobikoresha mu kuraba amakuru aduhumanya. Mardi le 23, thème 2, le jeune ambassadeur du Christ et la préparation de sa famille heureuse. Sous thème 1, le jeune ambassadeur de Christ et la reconnaissance de son corps. Twarungutse ubumenyi bw'ingene habaho indagurika y'imibiri yacu hagati y'imyaka 9 n'imyaka 16, n'ingene dutegerezwa kwitwara muri iyo myaka. Twariyemeje kwirinda gukora ivyaha bizanwa n'indagurika ry'imibiri yacu. Twariyemeje ko tuzoguma tubaha abavyeyi, abakozi b'Imana, naho iyo myaka idukwegera kumva ivyo twigenga. Sous thème 2, le jeune ambassadeur de Christ et le poids de la campagne. Twariyemeje ko tutazorondera abagenzi babi badukwegera mu ngeso mbi. Twarungutse ko abagenzi b'ingeso nziza badufasha gushika ku ntumbero nziza. Sous thème 3, le jeune ambassadeur du Christ dans sa famille. Twarungutse ko jeune ambassadeur de Christ yubaha abavyeyi, abakozi b'Imana n'abantu bose, kandi agakunda gukora. Twariyemeje ko tuzokora neza ibikorwa vyose vyo muhira n'ivyo badutuma mu ngoro y'Imana. Twariyemeje ko tuzohora twegeranya abo tuvukana tugasenga igihe abavyeyi batari hafi. Twariyemeje ko tuzokwakira neza abashitsi tukabubaha n'ibintu vyabo. Ico dusaba abavyeyi nuko botwigisha gusenga no gukora ibikorwa kuva tukiri bato, bakanadukurikirana neza indero yacu. Ico dusaba ishengero bogwiza inyigisho nkizi. Murakoze.